buri kure byatanguye nibonye gira Facebook mapema amaboko mwetwese kurikirana iyo ndirimbo ucuyenduza
under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the higher man. Oh, Africa unite. Africa unite. Yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for the state of the nation. Tomorrow day. Unite for the benefit of your children. This flow. ndabaramukije mwese bebashe mukirasta baramusa gute munyibutse ya na okay ya hama ndabanje ndabaramukije kwanza one love peace and love hama icyambere cyonyine ni kubanza kwifuriza umunsi mukuru mwiza. Burya iyo uhereye 11 May z'umwaka uheze ugashikana yindi 11 May n'ubuntu bw'Imana buba bwaje. Hama ni mwaka ni munini imisi myinshi cyane. Hama sinzi hari abashobora kuba batamenye impamvu bari ngaha batumiwe gusa bakabona master ngaha ariko ni bya bindi by'abarasta one love kugira ngo urukundo umuntu afise arugaragarize no mu bandi. Rero ni kwiyo ntumbero twashoboye kuba tumira kugira mushike ngaha muri bike dufise tubisangire. Rero ikintu nyamukuru cy'uwo munsi ni giki? Ikintu nyamukuru cy'uwo munsi ni kugira ngo tubahe ikaze kwanza ngaha, hama tumaze kubaha ikaze tubashikirize mu Kirundi bavuga urukanywa, muruhe umutima ntimuruhinda, bavuga ngo inda nibahomora kandi ndazi ko atamurasta yoha urukanywa kubera aho umurasta tiramiye ari kumwe n'uwundi haba ari ivyiyumviro by'urukundo no kwiteza imbere. Rero ikintu nyamukuru ni kugira ngo twifurize umunsi mukuru wa 11 May mwiza. Rero icyatumye dutangura uwo munsi ni giki? Turi kumwe na ngaha, turi kumwe na Carton, mwese muramuzi kandi nizera ko muri mwebwe ngaha vrema atanumwe atamuzi. woba atamuzi nawe vrema acamumenya. Muga muri mwe muri ngandazi ko mwese mumuzi sivyo? Mwese muramuzi. Rero kuba mumuzi mu mwanya aha turi kuri hotel yitwa Chanceline Star Hotel. Iyi hotel niko yitwa mu Kinama nkuko mubibona quartier Gitega 11e avenue numero 62. Rero i Chanceline Star Hotel ifadikanije n'iyindi yitwa Tarasisi Hope Ministry. Byose ni by'abantu bamwe. Impavemo bitandukanya ngo mbega ngo Star Hotel na Tarasisi Hope Ministry ngo ni no, byose ni by'umuntu umwe mugabo murazi ko umuntu umwe ashobora kugira imigambi myinshi. Rero ni kwiyo ntumbero twafashe ko kwifatanya n'abanyamyuga. Turabona ati vraiment mu kintu twifuza kugerako mu kintu kubera iyo Tarasisi Hope Ministry ikintu cyambere ikora ni gufasha. Rero mu gikorwa cyo gufasha cyadusanga harimo abarasta cyane. Abarasta barakunda gufashanya hagati yabo, gufasha imfuvyi, gufasha abana mu ibarabara, gufasha abantu mu ma prison. Tuvuga tuti reka rero twikore ku mukurambere mu barasta. Tukikora kuri Carton kugira ngo azoshobore kudufasha mu ivyo bikorwa. Ivyo bikorwa rero tuzoba tubikora ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu bice bitandukanye, dufasha abantu batandukanye mu tuntu duke arusanga dufise.
nawe azoba ariko aradufasha kugira ngo ashobore gutiramisha aho tuzoba tugeze. Rero nka mwebwe nk'abarasta bagenzi biwe nimwumva bari yakarati nyamuna ngo mumfashe urugamba ruratanguye, nizera ko ariho muzamuri kugira ngo mushigikire mwene wanyu grand frère wanyu. Rero aha naho twari tumaze igihe tudakora kuri hotel, mugabo ubu twasubiye gukora kubera ko turaronuvera kugira ngo dushiremo bishasha. Murabona ko sinzi ko ari umuntu yoba yarahaza ubwa mbere, umuntu yari yasanzwe ahazi ubu hahindutse vraiment. Nuhashika aravuga ati ubu hahindutse, murabona ko ari ibintu bimeze neza. Rero hari miyo ntumbero kugira ngo dushoboye kubatumira, kuba twarabajije Carton twamubaza none wewe urafise ahantu bagutumiye le 11 mai ati wapi. Catwumva rero tudifata miyo ntumbero yo gufata abantu benshi barakunda guprofita abanyamyuga baririmbyi, bakamuprofita kugira ngo bikore. Umva hari aha mu gisagara ca Bujumbura hariho ibitiramo vyinshi cyane bya 11 mai, mugabo kaca wumva Carton canke uwundi muri mwebwe mu rasta kandi azwi cyane ntibamutumiye. Umva ko ari ibintu bibabaje. Rero cyo tuvuga tuti Carton nkuko twiyemeje ko dushobora kugushigikira mu bikorwa vyawe, hamana nkuko mwavyumvise ntituzomushigikira gusa ngo azoza kudufasha kugira oya, no mu bikorwa vyiwe vy'umuziki tuzoguma tumufasha. Niyo Rastafari. Rero mu bikorwa vyiwe vy'umuziki mwiyo misi zoba turi kumwe tuzobandanya tumufasha nawe. Kontra dufitaniye nitwabona ko igiri here akabona ko ashobora kuyironuvera canke twe tukabona ko ikintu yadufashije twari twifuza yaragidufashije, dushaka kuyironuvera tuzosubira tuyironovere. Rero ikintu azobabona gikenewe tuzokimufasha. Atubwiye ati burya kino kintu tugikoze cyo tuma mutera imbere nanje nkatera imbere, tuzogikora tangorane nimwe. Tuzogikora kandi muri kontra dufitaniye ivyo birimo. Rero nimwiyo ntumbero kugira ngo umufuko wose ugira ikintu bika n'umunwa igire icyo ufungura nkuko nyene cyubahiro abananya bitubwira. Rero si kuvuga ngo twamufashe ngo kubera mu bube gito bwiyo canke oya, twarumvikanye avuga tuti we tuzoguha iki nawe uzodufasha iki, kandi twaremeranije nta nuntu numwe ahega imanga, kandi nawe ndazi ko araza kubigaragaza tubaza ko mu mwanya nawe ndazi ko ivyo avyemera ko kuntu twabiganiriye. Rero hari kuyo ntumbere twamubajije ati none ronzi muzoburi avuga ati nukuri nta invitation nimwe mfise, turavuga tuti rondera abagenzi bawe 5 canke 10 bazoze ngaha kugira ngo duhimbazanye uwo munsi. Burya nta muntu numwe atari umurasta, nuko gusa atazi ko ari umurasta. Umuntu wese n'umurasta, igisigaye no kumenya ko uri umurasta. Yeah. Ni urumva we bivanye n'ibintu ukora, urashobora kuba uri umurasta mu gutabizi kuri umurasta. Rero nico nama ndanabwira n'abandi bantu, umurasta si dread oya, umurasta ni ku mutima. Rero turabaha ikaze musome, nukuri nta facture tuza kubaha, mpavuye mwibaza hari umuntu ushaka gusanga yiyumvira ati si bya bindi oya, nta facture tuza kubaha, dukenya tuza kuba dufise turadusangira, nitwakeha twababwira ati nyabuna turakehaniwe tuza gusiga inzira amavuta. Yego twizere ko atanumwe aza kwidoga, uza kuba afise akari ku mutima araza kugaserura. Turabahaye umwanya umwe wese araza gushobora gufata microphone aserura akari ku mutima, yego kubera n'umunsi wacu. Yego yego Ego rero niyo ntumbero turabahaye ikaze nga nuzoshaka kuharuhukira arahawe ikaze, nuzoshaka kuharara arahawe ikaze, nuzo afise umugenzi ashobora kuharangira nawe nyene arahawe ikaze. Chanceline Star Hotel. Ego murahawe ikaze mwese n'abagenzi banyu bose muzobarangire baze ngaha, nta kibazo na kimwe tuzobakira. Nkudoza bavuga ati narongitswe na nakurumva ko kazobara akantu kavuga kakabijya. Rero murahawe ikaze no kurukana
Ego hama murakoze cyane mwakoze no kwitaba kubera iyo utumiye abantu ntibazi naco nikindi kintu hama bagiye barashika nabo nyene turabahaye ikaze barisanze ego hama nuza kumva byanse ko ashobora gutaha nabo turashaka no kumuraza nta kibazo ego hama murakoze cyane mugira amahoro y'Imana akamwemwe karaza simisanguru wanje bwite me are you free bite yo maradonese twuzuzanye urusyo n'ingasiro twuzuzanye ubisekure umuhini umucuraranzi Yes, sir. Yes, sir. Yes, now that's the same. Amahora bo muri kumwe. Watagwana. Cameraman, tugire twe Facebook live kuri telefone nibaze watakibazo. Dushaka tugire ikintu kizoguma kuri Facebook. Nawe bishoboye ugira Facebook live. Kandi tugomba ufashe ikintu gikomeye. Ndabona gisa
banza urabe muri telefone yawe ewe reka byatanguye n'ibinye gira Facebook live mapema Njoo hapa, njoo. Nimeoneka, nimetaboneka. Mama, ndakuhaya kitse. Warambo hoye, ubunitekemsha. Akusogea huku. Mura. Akazitambe gatoya. Twese hamwe twafatanya amaboko mwe twese inyuma gatoyi. Sasa ingo ngahe nturaheza ingo ngahe. Mama yashitse wanjye. One love. Sawa. Ego sha. Twese hamwe. Madame na. Aboreka hiyo simu. Mamanga igihugu cyawe Mana Saba mahoro Luwanyuma Yanguyo nirezo Yarufa Nahomeka Yajayo Natonda Unene Natonda Maguru
life. Isi nijuru ego sha. ibiboneka ibitaboneka tukwama naguhaya kwizera twake tukwama Twese hamwe, twese hamwe, twese hamwe, twese hamwe, twese hamwe. Ego sha. Ego sha. Ego. Ego. Twese hamwe, twese hamwe, twese hamwe, twese hamwe. I love you, I need you. Ego. Jah Rastafari, Majote, Akarongo Babylon, chop, 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 Ego sha. Ego Rasta. Ego Rasta. Ego sha. Tout le monde. Damas. Ego sha. Tena mbele zawadi bila kujali sitawakosa, bora ungeneleza maisha kama nimekosa, basi baby goodbye, Mungu akipenda tena pale tutapokuta kusalimiana. Sikutegemea kama siku moja takuja nikose ukimbilie unipoweke, bora ungekulia. Alhamdulillah kwa mabaya ulonitukana, alhamdulillah kwa mabaya ulonifanyia, wala sitasahau wema wote nilokufanyia. Mabaya yote unitendea, baby goodbye. Kila kitu kina mwanzo na mwisho mama, baby goodbye. Hakuna mwanzo siye na mwisho. Wakati kule sikujua unajisumbua, nalalamika na moyo wangu kumekuchoma, mpaka naimba kwa hisia na siujue umenizingua. Washikaji na machizi nakumbuka walivyonambia, kama music nipe na nisifate mambo ya dunia, kama kusema waseme na nipokoni mdomoni. Haya basi ulivyofanya sikupendi, sikutegemea kwamba utachenji. Machizi wote maskana wakupendi, hakufanya fera japo tulispendi. Alhamdulillah kwa matusi ulonitukana, alhamdulillah kwa mabaya ulonitendea, wala sitosahau wema wote nilokufanyia. Sitosahau mabaya yote ulonitendea, baby goodbye. Kila kitu kina mwanzo na mwisho mama, baby goodbye. Hakuna mwanzo siye na mwisho. Wo 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 wo.
nk'abahana nk'abakundana bose baraguha amashi menshi kuri Berisani amashi kae ameshi vuba tadakwanya dushinga urugo ibuka tugiye kuragana kubona tugira twahukane guhitamo kwanje kubayifa gusa ay'ubuzima bwanje urononekaye icyo twita akira twigumire mu akira twigumire mu akira 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 ushobora kuvuga mbamerewe nawe ntabwo ubyumva ariko urabibona ntameze neza akanyamuneza kakandenga bikagaragara uru ruri perfect ntabwo ruri suspect mbega urukundo ruri perfect ntabwo ruri suspect mbega urukundo ndabakunda nimureke mbivuge bishyire ku mugaragaro uwanga amazimwe abantu bahabona nkuririzira ku murima uwakwifuzaga wese n'uwari ufite gahunda. Ego ku bijyanye n'uno munsi mukuru uguhimbaza ukwibuka urupfu rwa Bob Marley, turaryohewe cyane rwose kandi turanezerewe. Twaronse mbere n'indi migisha itanasanzwe ijyanye n'uno munsi. Iyo migisha itanasanzwe ni gukora ibikorwa twemerewe. Nibaze yuko ibyo bikorwa ari ibikorwa bizotugendera neza. Wabitwemereye yaravuze yuko yari gufata nka Satbi nkandi abaririmbyi ba Double J n'abandi, ati mugabo je nashimye gufata wewe kubera ukuntu ibyo nabonye by'iwawe, ati wewe uri umuntu wo gushigikirwa bivanye n'ibintu bitandukanye. Ko hariho ma video yabonye yatandukanye nko kuri Afrimax TV, ndibaza yuko mwese mubiraba. Turerekana muhira kujya kwa Bob Marley atahishije ibyiwe, twerekana aho tuba, inzu tubamo, twerekana ibintu byose. Hariho rero umuntu uno munsi yavuze ati je ngomba guhindura ubuzima bwanyu ndabushire mu rundi rwego. Notangura kumushimira n'umuntu yitwa Tarasisi arongoye ministère, ni Tarasisi minister aturi
ni kwishira hamwe nibaza ko ari shira hamwe Tarasisi Minister ni shira hamwe rikora ibintu nahora nkora ataburyo mfise ishamwe rero ryanyakiriye kugira ngo ivyo vyumviro mfise di renforcer donc renforcement y'ivyo vyumviro mfise no kuvuga yuko rero ubu kugenda isaha bose bavyumve sinzi aho bigarukira ibyo turiko turavuga ako nebaza yuko naronse manager hariho n'amategeko yamaze kumpa ya mbere naho nta birebire arambarira nta engagement turaronka mugabo nezere yuko uno munsi canke ejo dushaka kwironka ndavye ivyabaye uno munsi nivyo twakoze nanakosomye utuntu twinshi ava yuko turonka ibitwaronse ariko nawe ndamushimira cyane gose kubera ivyo yatanze ndaza ko ari inshuro nka gatatu canke kane kubyo twaba twatanze twebwe ku buryo twari dufise ego ndamushimira cyane gose nukuvuga ko rero uno munsi nibaze yuko umwe wese afise ico yomvuga ko kuri insinzi no banaronse ijanye na management ibikorwa by'iwanje nukuvuga yuko Rasta yari yarabuze umuntu amushigikira canke yumva ivyumviro vyiwe ariko no munsi twaronse abantu babitubwiye ava bivanye n'ibikorwa byacu bivanye n'ibyo babonye ati twe turifuza ibyo doha ujya cankuriya tubiguhe wewe kubera ufise vision ibintu byinshi bivanye n'ibikorwa no banararanguye nivyo mbandanya ndangura n'indirimbo no bandirimba zijanye no gusubiza hamwe abantu hanyuma rero uyu muntu Tarasisi Minister n'umuntu no muvuga ko ibintu byinshi kubera intumbero ziwe nkamwe yazishikako nibaza yuko iyo baronse insinzi idasanzwe kandi yoshigikirwa bidasanzwe kubera ni bake biyumvira gushigikira abari mu barabara ababuze ico bariha mu bitaro ni benshi baguye mu bitaro babuze ico bariha hariho n'abapfa bakabura ababarihire no kuvuga yuko ico cyumviro afise ari cyane gose kandi nanje niyo domaine nari sanzwe nkoreramo ndashimye gose kandi ndanezerewe kuba uno munsi nerekanye umunezero wanje kuntu niriwe nabo turi kumwe ego nibaza yuko atakabaya nabashimiye cyane gose Tarasisi of Minister nibaza yuko Tarasisi of Minister nibaza yuko tugiye gukora natwe ibidasanzwe kugira ngo byose bishoboye kugenda nkuko biteza kugenda no kuvuga ko twamaze kuririmba twavuze yuko mu gudakora ntakaje twavuze ko ati no gukora kugira ngo twiteze imbere rero agomba ankorere kugira ngo nanje ntere imbere hanyuma nanje ndamukore kugira ngo atere imbere n'abandi bose batera imbere bivuye ku vyumviro by'abantu batandukanye jewe rero ndumwe mu barasta bifuza amahoro n'urukundo bifuza iterambere ku bantu bose murakoze jewe mu bisanzwe naje gushigikira umurasta mugenzanje kuko uburasta mu kirundi n'ubunyamahoro bisigura umurasta n'umuntu w'amahoro n'umuntu akunda gushigikira uwundi naje gushigikira Mzee Carton kuba yarose ubumufasha ni nkuko nanje afashije naho atanzi uwo muntu aba afashije abarasta bose ku isi nzima kuko ateye imbere nanje nzoba nteye imbere bisigura rero naje ngaha nko kumushigikira ntatambe yirorera kuko ndazi yamuhamagara kaza wenyene ntivyari kumunezera kuba rero nashitse ngaha nishimiye ico gikorwa uyo mu CEO agira afashe umurasta mugenzanje nkuko nyene twavyemeje umurasta n'urukundo umurasta n'amahoro isi nzima kandi nkuko tuzi tutazo rasta ijambo rasta never die nizere ko tudapfa ugufa
kenshi abantu baritiranya ugudafa kwacu ko bimeze ariko gupfa turapfa ariko hari izindi mpwemu tuba tugiyemwo hari ibindi tuba tugiyemwo niyo mpamvu tuvuga ati Rastaman never die umubiri wacu urapfa ibikorwa twakoze bigasigara ku isi niyo mpamvu no kuri no munsi twibuka uwo twokwita sokuru wacu Bob Marley twashitse hano tukaca tuza gushigikira uyu mugenzi wacu aho yari afise ubutumire bwo bwuzo mushigikira mufasha mu bikorwa vyiwe ndavyishimiye cyane ico nosaba abantu bari hano bose nuko twokwama dushigikirana kuko bavuga ati utubuye tubiri tuvurana ubufu twese dushigikiranye mu mahoro n'umutekano n'Uburundi tuzobwubaka tubushikane kure together as one abantu bafatikanije ati numwe kandi tubishizemwo ingufu byose twese tuzoshika kure buri kintu kibe fresh nkuko twama turirimba ati everything gonna be alright ndizeye uko tumeze kuko twe turi mu abarasa turi bamwe mu bantu tudashira ubutunzi imbere dushira ubugwa neza kumvikana turakunda amahoro niyo mpamvu tuvuga ati ubutunzi bwa mbere n'amahoro mu isi ico no hanura abarundi n'abarundi kazi bariko baradukurikirana nuko twosenyera ku mugozi umwe tukubaka Burundi bwacu kuko nta munyamahanga azoza kudukundira ivyi wacu Rastafari ja bless everybody baramukije ndabaramukije abari ngaha bose nabaza kutubona after ndabaramukije sanzwe nitwa Bersone nanje ndumurasta ndumu artiste sanzwe fise na orchestre yitwa Jumuiya live music live band Jumuiya music live band hama umurasta w'umugenzi wanje Rasta Carton akaba yandi yakarati mwoza kumfasha kwigina intsinzi kuko ivyo twaririye kuva kera biri Imana irikira bishira mu ngiro nanje ndavuga ati ico n'ikintu nkenegwa kuko uguhezagirwa kwawe gutuma natwe duhezagirwa ndarenguka ngaha aha turi nkuko hitwa Chaseline Hotel tukaba twaje kunezerana ku munsi wa 11 Mai aho twibuka intsinzi y'umwami wacu wa reggae Bob Marley hama tukaba tuyihimbaje turi kumwe na Rasta w'umukurambere hano mu gihugu cyacu Carton tukaba twarero tuje kumukeza tumushigikira tukaba twaje twizeye ko tuje kunezerwa kandi twanezerewe cyane mu mitima twuzuye akanyamuneza mu mutima twuzuye umunezero ego hama hezagirwe ivyo yipfuza bimubereko nkuko avyipfuza hama tubandanye dutera tuje imbere nkuko bisanzwe biri intumbero yacu ari gutera tuje imbere murakoze cyane akopatonei kala buri gihe Snapchat Insta na TikTok zibaza gutwaye nanja hondi ifuhe rikica nkamera nk'ubukwaye cheating Kobe block with them lay don't talk till I through no joke yeah wabwire bye aba exe bawe bye ko arosuwawe bwira utwo dutipe tumbabadide fata kanya ndakwibwirire ndazi yuko dufise n'ibiturire ariko gwanje ni nk'inturire yes sir. They call me, I go by the name Kalao, they call me Mil Mind, Mil Melody, Mil Music. So, numva nuvuga kantu gatoyi sana kweli. Asha, ndagiye kweli. Ndagiye mbasha mere kuki. Na jeshimire kuri sokuru wacu Carton kwanza kuba yadukoranije ngaha. Kuba turi ngaha hari abantu batabitari ivyo dukoranijwe n'umuziki. Nico gituma je nashimye kwinjira mu muziki, nk'umunyamuziki. Ndavuga ati ibi bintu kweri n'ibyogenda uko so je nitwa Kalao ndakunda iterambere rya buri mumwe wese atarinze kuraba ntarinze kuraba ngo
ngo je kubera iki kubera kuko ntitungana kuba tutangana rero ntibisigura yuko twoca tugenda nyene dukwirikirana birasaba yuko hari abantu batangura imbere n'abandi bazi inyuma Carton ni mutama wacu n'umuntu twubaha cyane n'umuntu twebwe twakuze tubona ahangira twanavutse ahari singira se gukekeranya ahubwo ni ikintu cy'ukuri twavuze tumubona ahari tukura tumubona kandi n'umunyamuziki icyo kintu cya mbere shira imbere kandi n'umurasta afise urukundo tutarigira tubona kugeza isaha tutazi iyo abandi barasta bose babayeho no mu Burundi iyo barutaye niwe murasta wenyene mutama wago ashobora kuvuga ati jewe nzoguma ndarugwanira urukundo so je ndaryoye kuba nashitse muri iki kibanza muri Chanceline Hotel bavuze ngo ni Tarsis Minister niwe yashoboye gufata mu minwe ibikorwa vyiwe baravuga ati uyu muntu nta muntu numwe atagira igihe ciwe ndugu yangu nimba wibaza yuko uzohavugwanira igihe cy'uwundi oya uragwanira icyo wawe kubera kuko icy'uwundi nyene n'icy'uwundi nyene turashaka yuko buri muntu wese amenya yuko ibintu vyiwe bitonze gute so Carton yaramenye ibintu vyiwe ingene bitonze niyo mpamvu kugeza n'isaha biguma bibandanya bidahera kandi ni mutama wacu twemera nta kintu na kimwe novuga nta kintu numva nofise norenza ko atari kuryoherwa gusa numva ndyohewe cyane gusa Imana ishimwe ahubwo gusa yuko kuri uyu munsi le 11 Mai itariki yo kwibuka umuntu wacu Bob Marley ari mu bantu bubatse irishirahamwe rya Rastafarism ni shirahamwe nimuze mwibaze mu tuntu dumbi n'abantu bari ni bashize hamwe numva kandi nawe imiryango yamayuguruye ku barasta imisi yose nayiga naje ndumurasta ahubwo ntavyo warude so jewe rero ndabashimire mwese abantu muguma muriko muratera intege abarasta ja bless shimira abantu bose twakoraniye ngaha ja bless uko twakoraniye ngaha twakoranye ku munsi mukuru w'abarasta nanje nawushimye naje gushigikira Rasta Carton kubera n'umunsi mukuru w'abarasta yantumiye kandi byaryoshe bimeze neza yigina intsinzi yiwe kandi ndakunda indirimbo ziwe cyane hari n'indirimbo aririmba avuga ati Rastaman arubaka Babylon akabomora ubu turi mu makuba kubera Babyloni mu bibazo kubera Rastaman arubaka Babylon akabomora cyo gituma naje kumushigikira murakoze Chansanzo nitwa NP Body ariko niryo zina kubera Chansanzo ndi artiste ndi muririmbyi kandi naho ntubandi umuririmbyi sanzwe mfise urukundo sanzwe mfise kumva yuko umuntu afise icyo wese afise yoshobora kubona yuko ari igikorwa cyo kumuteza imbere cyo guteza imbere abandi afise urukundo nanje ndumva yuko icyo kintu ntegerezwa kukitabira kugira nanje numva yuko nobandi mu bandi nkuko bafise urukundo rero nkuko sanzwe ndi NP Body uyu munsi ni 11 Mai akaba ari wo munsi Carton yashimye kuvuga yuko abakunzi biwe twoshaka kubonana tukicarana tukayaga tukavugana vyinshi bitandukanye nkuko yari yabyifujije rero muri make numvise arafise ibikorwa vyinshi arafise imigambi myinshi arafise ibintu vyinshi yifuza yuko twoshobora gufashanya twoshobora kumushigikira nawe kandi urumva yuko nawe nyine afise ibikorwa vyinshi dufise ibikorwa vyinshi na twebwe yoshobora twoshobora kumusaba akadufasha rero muri make je ndumva yuko ari vyiza cyane kandi ndanezerewe cyane kuba turi no muri hamwe mu kibanza yashimye kudutumiramo Chanceline Hotel turishimye cyane kandi turanezerewe ni ku munsi w'abarasta kandi nanjye asanzwe ndi rasta kandi ndashimye cyane vraiment kuba ibikorwa vyiwe numva yuko ari migambi yo kwiteza imbere yo kuduteza imbere twese turashimye cyane murakoze cyane muhamashi abantu bose bashitse ngaha muri iki kibanza Chanceline Hotel
Trasisi Rasta ndumuhungu wawe uravyemera ko ndumuhungu wawe wifura uravyemera ko urumuhungu wanje wifura ko ndumuhungu wawe wifura ijana kuyijana manje saba abantu bose bari ngaha haremwo twari kumwe ngaha bamwe bangira ngo bamaze gutaha kubera twese nitaha mu makaritie amwe umwe wese ataha mu karitie ngaha mu Kinama mu Kamenge heha n'ahandi hari n'abataha mu Buke hari abataha ku Mutakura abataha imuramvye imbuye hari abataha ikarusi canke mu Rutana abandi hehe hose urumva magabo bashimye kuza gushigikira Rasta Carton mbanza guha amashimeshi kuri Trasisi arongoye iyi hoteli yo ngaha anya boss shirahamwe Trasisi of Minister tumuha amashi twese n'atari ngaha hariho abamuhagarariye bashoboye guhagarara bwuma kugira ngo Rasta ntabandanya asuzugurwa mu muha amashi mutama Trasisi mwongere mu muha amashi Rasta Carton ntirampeba mumwongera yandi Rasta Carton mumwongera yandi Rasta papa wanje naramubuze nije ndifura yiwe ni yitwa Ntirandekura Alberic candonka umupapa yitwa Ntirampeba Carton mwumva bitandukaniye he umugore wa Berisani yitwa sawa mama wongira ngo sinzi cyo mupfana na mutama woshobora kukitubwira nganya ngo yaturyosha ibirori ronze miryohe utubwire ibintu nyene ngene vyaro umuriro vyari shosho kuyinsinzi ya Carton Ntirampeba uvuga ingene wabibonye umbwire nawe ne tuyaze hari ngorane none ibintu byaryoshe ingo nyegera ngaye kunyinya nabibonye neza umutama Carton ni muramwanje urumva rero yantumiye kumushigikira ibintu n'amavuta yego Carton mukwaniki ni muramwaye uri muramukaziwe ni muramwaye ndashimye cyane baguha amashimeshi kubona waje kumushigikira umugabo wawe akaba atahashitse ukahashika ukarenguka ibi byose biriko biraba ngaha umugabo wawe ni mwene wabona Carton sinzi ko nihenze baravukana ni mutoya wa petit frère madame ni hari byose vyabereye ngaha araza kubironka ingene guhera mu ntango guhera mu iherezo sawa shimira abaririmbye bose bashoye gushika ngaha Hele kuri Berisani Mura DJ MP mani warahinduye wahora witwa Patrick mani umviriza nishimira nta wundi muririmbye Karao no mwana nkunda Karao ego ngoje hama nibaza ko twosozera urubanza neza gwa ronzme twibuka umunsi mukuru wa Bobo Mare ndi kumwe na papa wanje nari nipfuje kwicarana kuganira nicaranye na mutama hari ya Nyamugabo je nibaze yo katacopfa na hari kumwe na hari ya nande n'abaririmbyi mbona bakomakomeye ngaha urumva shimira abantu bose bakoze igishoboka kugira ngo umudeho wa rege ubandanye uhabwa agaciro jewe ndashimye cyane ntaco mfise cyo kuvuga kirenze ndashimye ibisigaye biri nyuma kandi hari bihinda mwiteze kubona kuri Rasta Carton igihugu Prezida Evariste Ndayishimiye Rasta amushigikire Rasta ndagushimiye cyane wubaho turabashimiye mwege bose mungo batubona muri iki gikorane tumekea kumsaidia Rasta pale Rasta nani tena Carton. Sawa, tunashukuru kabisa, tunakumbuka siku kubwa ya mwimbaji wetu Bob Marley, tunampenda sana, tuwezi sahau kabisa.
Sawa sawa, nashukuru. So ntangure. So tugira amahoro. Hama nagira nshime kuri byose nabonye ngaha, naryohewe. Live mwagize yanryoheye. Uncle wanje nari nshaka kubona ariko araririmba, naryohewe sana. Nta bindi bise norenzaho, gusa ndameze neza mu mutima kubera ibyo. Nanjye tugira amahoro. Hama nanjye sivyo novuga, byinshi babivuze babimaze. Hama nanjye naje gushigikira uncle wanje. Hama nanjye nkaba ndi umurasta kandi ndi umu artiste. Gusa je ndi umu artiste wa traditionnel. Hama byo nabonye ngaha twaryohewe cyane kuri no musi mukuru w'abarasta, kandi nanjye nkaba ndi umurasta. Murakoze. Nanjye naryohewe kubera nashitse ngaha. Naryohewe n'ikirori cyabereye ngaha kubera nanjye sanzwe ndi umunyakirori, kandi naryohewe cyane kubona Delphine karavuza gitari ndetse n'umwana yaryohewe. Nabikunze cyane. Twagira tuvuge akantu kanyuma ko bagasezera uno munsi. Ibikorwa byageze neza, umwe wese yavuze ukuntu yaje kunshigikira. Nta mahera bazanye, mugabo bazanye n'umutima urukundo, kubera Rasta ni peace and love. Rasta si amafaranga, Rasta ni ivyumviro by'amahoro n'urukundo. Hanyuma sabe ntibyabishoboka, mwebwe nyene ngaha haya muri Tarsis of Minister, ibyo mwakoze ni byinshi. Icyo norangiza ko nuko mwotwongera kugira ngo dutaha amahoro. Murakoze. Nabivye mu mutima, nibure mu buzima, sindoto sinokura zirana, ukuniko niyumva akamwemwe karaza. Tuzuzanye uburusyo mbingasiro, tuzuzanye obese kurumba umuhini, ubucurarazi mbumuririmbyi, ngwino ducuraranga niryo ndirimba, asindi umutiho ngo nishirihe. Isi yahindutse ijoro rito, muri bwari agabiriye ikiga runaka, nicanje nuko akamwemwe karasa, kukuru wanje bwite bite tell me how you feel, bite kandi ntumishe